Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, nimuhorane n'umukama. Mwiriwe neza mwese, canke bwakeye kuba ariko badukurikirana dusangira iki gisabisho kusanga umuvyeyi wacu Bikira Mariya kumbura iwabo ushobora gusanga bukeye. Dukegurukira umukama aduhaye akaryo ko gusubira guhurira hamwe hafi ya altari yiwe kugira ngo adufungurire, adukomeze mu rugendo turimo ngo ubuzima bwacu bugume bucika ukubaka ubwami bwiwe hano mu buzima bwacu bwa misi yose. Handi raza turaza kumva ijambo ry'Imana ridutumirira kumenya ko gukurikira Yesu Kristo ari ugufata ingingi jijutse kandi atagusubira gukebaguzwa no kuraba inyuma. Kenshi turatangaza, tukavuga, tukemeza, tukaririmba ko dukurikira umukama, turabakunzi biwe, ariko hagera mu buzima ugasanga ntivyoroshe, ugasanga turakebaguzwa, turaca mu vanga n'ibi na biriya, turacari mu runtu rwacu. Aya majambo akazaragaruka ku rugendo rw'ubuzima bwacu kugira ngo n'ubundi mu mwanya nk'uyu igihe twihereza tukamusaba ngo aduhe inguvu, inkomezi zo kumukurikira tutagikebaguzwa n'umutima ujijutse by'ukuri. Kuri aho hose tumuvanga, kuri aho hose tumubesha, kuri aho hose twisubirako tukihindukiza tugasanga turiko turaca kure yiwe, tubanze twemera ico turi, tumusaba imbabazi. Mu mbabazi ziwe aduha inguvu zo kugumya no kugendera ubucuti yatwugururiye, yadutaruriye mu rupfu n'izuka vyiwe. Warungitswe gukiza bigaye, mukama tugirira ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. We wicaye uburyo bwa Data ngo tubere mu ngoro, mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amahoro. Uyu munsi mu gisabisho cacu turibuka umweranda Sirilo w'i Alexandria, yari umwepiskopi n'umwigisha. Turafise ba Sirilo muri Radio Maria, uyu munsi tubasabire. Hariho Sirilo ari hano ku Nsamirizi, hari n'abandi ba Sirilo benshi mu bagenzi ba Radio Maria. Ndabona uri muri Amerika akunze guhamagara mu biganiro. Abo bose uyu munsi umukama abazaturiye ku buryo budasanzwe ku nema y'ubweranda yari yarahaye iyi ntore yayo, uyu mwepiskopi wayo Sirilo w'i Alexandria. Mukama waritoreye umwepiskopi Sirilo mweranda ngo yemeze ko Bikira Mariya umuvyeyi nyaguhimbazwa ari nyina w'Imana. Mudufashe twebwe twemera tudakekereza ko ari we nyina w'Imana, tubone gukizwa no kwigira umuntu k'umwana wawe Yesu Kristo. Niwe musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Ngiri iyazwe n'umukama. Kubera amashano atatu yakozwe n'Abanyisirayeli akaba ari ane nyene, ngiri inama nigiriye ubutacisubirako. Kuko baguze umuntu w'intungane amahera, umworo nawe bakamugura inkweto. Kuko bamenaguye imitwe y'abantu bato bato, bakazimiza inzira z'abatagira uburyo. Kuko umwana na se wiwe binjirira umwigeme umwe,
bagatukisha izina ryanje ryeranda, kuko bahora biryamira iruhande y'uruhimbi rwose ku mpuzu z'inkinzurano, bakanywa imvinyu baciriye abantu kw'iciru, bakayinywera mu ngoro y'Imana yabo. Kandi akaba ari jewe nari nabakuye abamoriti imbere yabo, naho uburebure bwabo bwari bumeze nk'ubw'amasederi, ubukomezi bwabo bukamera nk'ubw'ibiti bigumye. Nari natikije ivyamwa vyabo ndabihereye mu kirere, ngatikiza imizi yabo ndayihereye mu kuzimu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Azoronka umuco w'ubuzima. Alleluia. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Yesu abonye abantu isema iruhande yiwe, ababwiriza kujabuka ku yindi nkombe. Umwanditsi aramwegera ati, mwigisha, nzogukurikira iyo uzoja hose. Yesu amubwira ati, imbwebwe ziri naho ziba, inyoni zo mu kirere zikagira ivyari, yamara umwana w'umuntu ntafise aho afashe umutwe. Uwundi wo mu bagendanyi biwe amubwira ati, mukama, ndikebanuye banze kuja guhamba dawe. Yesu nawe amwishura ati, nkurikira, ureka abapfu bahamba abapfu babo. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu misi yeze twaragiye turumva amajambo y'Imana azanana mu gihe kitari coroshe, igihe Israeli yaciyemwo kiri hagati y'ibinjana by'icenda gushika mu kinjana ca gatandatu imbere yuko Yesu Kristu aza ku isi. Ibihe bitari byoroshe Imana yagiye ahagurutsa abahanuzi bayo kugira ngo bakebure igihugu. Mugira ni kuvaho ubwami bwa Salomoni yasigaramwe na sewe Dawudi busanzariyemo kubiri, hakabaho ubwami bwo haruguru aribwo bita ubwami bw'Isirayeli, n'ubwami bwo hepfo aribwo bwitwa ubwami bwa Yuda. Byaratumye rero uko kwigaburamo kubiri bizanamo ibindi bintu byinshi, bagatangura kuza baratakaza inzira y'Imana, bagatakaza isezerano y'Imana, ariko Imana ntibabere, ikazirahagurutsa abahanuzi bakomeye. Twarabonye abahavuye baza mu nyuma, hariho bajya ba Eliya, ba Elize, hari n'abandi rero tugiye kumva muri iyi misi imbere bahambaye rwose kandi bahagararira koko isezerano y'Imana kugira ngo ntizimangane mu gihugu cayo, ngo nabo basange bazimanganye nk'igihugu c'Imana. Abo nabo abandi tugiye kuva muri iyi misi imbere nk'umuntu 8 ziri imbere, tukumva ba Amosi, tukumve ba Isaya bagaruke, ba Yeremiya,
twumve n'abandi benshi Imana yahagurukije muri ico gihe. Hariho ba Ezekiyeli, hariho ba Nawomi, ba Habakuki n'abandi benshi. Abo bose bakaba ikimenyetso c'uko burya Imana ntitwambe tugomba kuyibona mu bintu vy'Imana gusa, ingene Imana iri mu buzima bwawe, kuko baza bahanura ibintu biri mu buzima bwa misi yose. Kuko cari igihe caho nugira ni imico ikomoka mu isezerano y'Imana n'igihugu cayo yari kwiratituka, bakagomba kuza barandura bakurikira imico y'igipagani. No kuvuga iki? Hari nk'ibintu byo kugomba gusenga ibigereranyo, gusenga ibimungu byo mu bindi bihugu. Gusenga Imana amari akantu muri yo katugerageza, kutegerezwa kwizigira ko Imana ikubona ariko aba ari Imana itaboneka n'amaso yawe. Icyo kintu nticoroshe, nubwo burya twibaza ngo nk'ibintu bisanzwe aho, niho hari ukwemera kwizigira yuko wewe bidakenewe yuko ubona Imana n'amaso yawe, ariko ukizigira yuko yoyo n'amaso yayo naho itaboneka ikubona kandi guhagarariye. Abantu rero turakunda ko tugira ibiboneka ibifatika. Mu bapagani kwari uko, baca bagira ibintu by'ibimungu babumbabumba canke ibindi bintu bitirira Imana kugira ngo bumve ko biri hafi yabo, babifise hafi. Kandi twebwe turabuha umutego ntitugwemo, ushobora gusanga uri kurakoresha ibintu bihenzagiye nk'ibintu by'ibiheko. Hari abapfumu barabaza guhenzagiza amazi. Yego, hari abapfumu basigaye bapfumuza amashapure, mugabo bakaguhamagara ko ububasha bubi. Ni kwitonda, turi mu bihe by'agapfungu kandi Yesu yarabibuye. Abo bantu bose bavuga Imana aho hanze mu madini, ubwo budini bwose buguma buvuguruka mu makati, umenga ni nk'ibizimu. Nibaza ko bose bavuga iby'Imana kubera bemera Imana. Hari ababivuga bazi bati ibi bintu turazi ko Abarundi bo birabakorako, Abanyafrika bo birabakorako, bagaca bakoresha ubundi buntu bw'ububasha bubi bakabyinjiza mu by'Imana. Mugabo mu nyuma ugasanga ntiwakurikiye iby'Imana, wakurikiye ubwije, kandi ugasanga byaragukomerekeje, kuvayo ugasanga ni ikintu kigoye. No mu by'Imana nyine hakaduka n'abantu bashobora kugoramikwa na Sekibi, kandi Yesu cy'umuri yaratubwiye ati bagashobora no gukora ibitangaro ukamenga berukanye n'amashetani. Ivyo rero byariho. Uyu munsi umuhanuzi umwe Musa ashobora kudufasha ngaho tutihenda. Muramuzi wariwe, subirutsa Mana wa Radio Maria, ni Eklezia, kuko najewe vyoshika kumureka wowe ntavyuzi. Ariko Eklezia yikubwiye ikintu kandi ukarindira uti nubwo nanje umenga ivyanyiyeretse byanyemeje ko ari byo, karindira ariko nayo kwemeza iti bijya wabonye n'ivyo. Urashobora kwihenda. Turashobora kwihenda. Mugabo hagiye Eklezia hari ingabirano yagabanye yuko hageze ko ihaguruka ikavuga ku izina ry'Umukama, ntishobora kwihenda. Ntishobora kwihenda. Mu vy'Imana, peut-être mu vya biologie irashobora kwihenda canke mu vya physique sinzi. Mugabo igobye kuvuga ijambo ry'Imana rijanye n'ivyo vya biologie, vya politique, vya social, by'ibiki byose bimwe byose twavuga, iba yavyitondeye ntiyihenda. Hari abagomba kuyihangara ngo nuko basigaye basenga bambaye igitambara mu mutwe babaye abakristo barushitse, baronse mutima babatijwe ngo mu mucanwa. Wewe utambuye ejo bundi Eklezia imaze imyaka 2000, ubwo buntu bwose uri kurivana nawe yarabonye. Reka kwigira ikintu igihangange mashoke sinzi. Cyangwa kuko kirira bien rira turindire, reka tubihe umwanya uragerageza ibintu byose ukabicishamo ukayungira.
ekleziya igahora ikabandanya ubukarengana. Niwe Amosi w'uyu munsi. Iki naco mwumvise mu vy'Imana itumye ku muhanuzi Amosi ikariramo abo umugambi bwo haruguru, kuko Amosi yari umugambi bw'epfo, umugambi bwa Yuda. Imana iramuhagurutsa, yari umupeyiza, nawe nyine aravyivugira, jewe nari umupeyiza niribwo niragiriye ibitungwa. Imana irantora irabantumako, sinari umuhanuzi, sinashaka kuza kugorwa no gutwara amajambo. Burya gutwara ijambo ry'Imana mu bantu bamwe bamwe birashobora gutera ingorane amagorwa menshi. Guhagarara mu Mana muri isi y'uyu munsi, muri ubu Burundi bw'uyu munsi bwuzuyemo ibituruka, umuti ugomba nko kugendera ahantu neza mu vy'Imana neza, utagendera mu bintu vy'amacenga byo gucamo byo kugira iki, ukabona yuko ari intambara idasanzwe. N'ubundi udashigikiwe n'ingufu z'Imana, umuntu aragira igihe akananirwa agaterera hasi akagira ati ni ugusama ivy'uyu munsi, nta kundi, bose niko bagira. Ako kajambo karanza ngo bose niko bagira. Sinzi umuntu yigeze kwandika agira ati bose bariba hafi yanje, bose bari abantu babeshanya, bose bari abantu b'abasharati, hama ngo baca basaba ngo nanje ngo mbintungane. Umenga harimo kumurenganya. Mugabo naho wowe umwe, Imana ikagusaba iti niwahagarara nje ndaguhagaritse, nzokubwira icuma kimena muri ivyo vyose. Kandi bagwanisha iki? Nta nkota bazanye, nta mipanga, nta migano, bagwanisha ijambo ry'Imana gusa n'igisabisho cyabo. Ijambo ry'Imana n'igisabisho nico kigwanisho cyabo. Sinzi ko turumva ko ivyo bintu bibiri ari ikigwanisho gikomeye kidutuma duhagarara mu buhanuzi bwiza muri ubu buzima, aho Imana yaduteretse. Niba tisimu yaduhaye ikadushira ku ikiganza ikagira iti uri umwana wanje, ntawe uzogukomakoma, uzopfa hageze, kandi nawe utokwicwa nabo kugwanya, kuko uhagaze mu kuri kwawe, ingwara izokwica, n'urugira uzokwamaho. Kandi umuntu apfa rimwe ntapfa kabiri. Aya majambo bene aya rero agaca atuma dutegerezwa kugira nti imwe kurya umutima amenyo, tukagira tuti gukurikira Imana ni ukwikorera umusaraba wawe, ariko ugira uti ndazi impera n'imperuka ko intsinzi iri muri aya majambo, niyo azoducira urubanza twese nitwamara kuja kuri kimwe twita denominateur commun. Be mu kirundi bakivuga gute? Kimwe twese kidushira hamwe twese. Abitsi rero muri ukaro denominateur commun, ngene byose bishira ku murongo umwe, tuzoya sana imbere yacu. Neza rero vuga ati sije ndabacira urubanza, ati mugabe ijambo nababwiye niryo rizoducira urubanza. Mukama akavuga rero ibintu hambaye mu gihugu ciwe twavyumvise. Reka tubigaruke ko kugira ngo turabe yuko natwe ibintu bitari mu buzima bwacu. Nabwiye bwa mbere ibintu byo gusenga ibigirwamana, ivyo vyari nko ku bahanuzi bose bagahagararira gutegerezwa gusenga Imana muri mutima no mukuri. Ubwigihe tuvuga ishapure, ibisabisho twamenyereye dukondagura vyanditse, canke n'ibindi byose tugira igihe tugira amaruwanje, mbere ukakubita amaruwanje, uvuze hari abantu bakubita ruwanje ukaza mumenga mwese babacometse nko mw'ijuru ry'indwi, hariya baratuganye mwese. Ubwo by'ukuri ubigira muri mutima no mukuri. Yeza akagira ati agiye kuzigiye abasenga by'ukuri bazosenga muri mutima no mukuri, canke gusa no kuri umuntu abangutse ufatafatanya amajambo neza kandi uzi akora ku bantu ku mutima w'abantu, mugabo utari mu mutima w'ayo majambo, birashobora gushika na pati ushobora guhagarara imbere y'ipati, mugabo mutima w'umupati ntawe ukiri muri we, kandi urashobora kumutakarana. Bivuga yuko twese abantu turahageragezwa kugira ngo igihe cy'ubuzima bwacu kitugaragaze ko by'ukuri turabana b'Imana canke turabantu menga bari mu kiraka. Dusaba Umukama kugira ngo twese adufashe, umwe wese Imana yamuteretse
kugaragara nk'umuntu naho atari umweranda muri byose mugabo yumvikanamwo umuntu ashaka kuba by'ukuri mu ngiro n'ingendo y'umwana w'Imana. Ikindi rero ngaha twumva Amosi yatumye ku rutoki ni iki mukamagira ati kuko baguze umuntu w'intungane amahera umworo nawe bakamugura inkweto. Abo bantu bagura ubutungane, bagura abacamanza baheza amashuri yo muri droit, bafise umutima n'umucamo wo kugomba guca urubanza rugororotse. Mugana abantu baja kwigadura barondera amafaranga, hamwe abanyeshuri bigadura ngaho abantu b'abacamanza canke abantu bose baca imanza zo ku mitumba ntibarenze kwigadura. Abantu barya imanza bakarya urubanza rw'umworo. Ni ukuvuga iki? Uyu munsi ugasanga abantu bafise ibifaranga byinshi, uri kuburanira utuntu twawe uri umwe udafise ibituri rutanga, urubanza rwawe bakazorudindiza gushikaho uheba ukiheburiramo ukagira uti ndinze mpfa rudaheze, ukaruraga n'abana bawe ukazorinda muruheberamo. Hari undi muntu yamaze kurugura mu kugura umutima w'umucamanza, yatanze ibifaranga byinshi cyane cyane ku bintu by'amatongo, ibintu by'ibisigi birayo mu mazu y'amassurance abantu basize, gasanga biriko bijya abandi bantu imfuvyi n'abapfakazi basize sibo bariko barabijya, sibo bariko barabiruhukiramo ngo babeho neza, kandi barabizi neza ingene babikina. Iri jambo ry'Imana uyu munsi ukaba urimo rirakuraba, nzoheza kubijya mbe hajya experience de vie yacu ngaho iwacu imyaka ingana kuva muri 2015 ntiyahindutse. Hari umuntu akibona isahani yo mu gatondo saa sita no mw'ijoro atari abantu byagenze neza gusumba. Ugasanga ibaye myinshi, urashobora gusanga ibaye nka 35 40, uwakomesheje akagenda agashikana 80. Je sinzi yoshikana muganga numva ko atari myinshi cyane. Ukaraba ukarya ibyo bintu ukamenganye uraryohewe mwiraha, mugabo wariye ubuzima bw'abantu mu kurya intahe y'igihugu, wamize abantu benshi. Imana ntishobora kubireka, haba ugaca ugenda mu bikorane ukaduza amaboko mbere ukigisha ugakomesha abantu bose bakarambarara hasi. Imana iri mu buzima bw'ukuri aho hanze. Mbere tugire Kristo cyane neza ndababwira, inzira ya mbere yo guhura n'Imana si inzira y'ibisabisho, ni inzira y'ubutungane, gushaka ikintu gitunganye kigororotse mu mutima wawe. Ibisabisho bigaca biherekeza rero, kuko urashobora kuba uri mu bisabisho mugabo uri kurabikoresha mu yindi ntumbero atari yo kurondera Imana. Mugabo umutima ukunda ubutungane iyo uje mu gisabisho ukumva uti ashaka Imana y'ubutungane, agashaka n'ubutungane bw'Imana. Si uko gusa umuntu ashaka ubutungane bwo mu masentare, ingingo yo muri sentare, oya, mugabo arashaka ubutungane bw'Imana kandi agashima yuko Imana ironderwa mu butungane. Icya kabiri ni iki? Agize ati bamenaguye imitwe y'abantu bato bato bakazibiza inzira z'abatagira uburyo. Amosi avuga ikintu kiri imbere gikomeye, cyangwa ushobora gusanga ikibano kiriko kiriyubaka ku buryo usanga ibintu byose biguma byungukira abantu bahambaye, abantu bato bato bakaguma banyika. Kuko bamwe bahambaye bahaze bagaca baza baraja ku maradiyo, igihugu cifashe neza. Cifashe neza gute? Abantu bamubanyikira mu bwoko. Gushika naho bashobora guhuma amaso, ubuzima bwabo bukaguma bunyika, ntubone ko bufise buriko bucibwa inzira yo kuduga, ariko buriko bumera nk'ubumanuka. Kera twahora twita ngo turi ibihugu ngo en voie de
development. Uyu munsi bakagira bati ibihugu en voie de sous-développement. Ntibaze ko bijya bintu byose umenga ni ibintu biri hanze y'Imana, ntibyinjira mu isengero mu isakristiya. Imana iri muri ibyo byose, yari igize umuntu ngibana natwe. N'ibindi rero Amosi yavuze dukeneye kugaruka tukibaza ku kibazo. Hari ibi yavuze ati ngo umwana na se wiwe binjira umwige mumwe bagatukisha izina ryanje Geranda. Imana hari ibintu munsi byo mu ngeso z'ubusharati, ubusambanyi, ubona umenga isi y'uyu munsi n'ihindagurika ry'imico umenga birarenza ko bidashobora kuragama mu nyongazima, bidashoboka. Ibi byose usanga birimo abantu bafite amafaranga menshi, umugore ajyane n'umugore, ngo n'umugore n'umugabo, ikigabo n'ikindi kigabo cy'inyuma ikigore ngo bajyane uko. Ntibibaho, ntibishobora kuragama mu nyongazima. Si ukuvuga ko abantu boca bacisha ku buhomba, oya, mugabe ico kintu ntikiriho mu mugambi w'Imana. Amadeviation sexuelle yose tukagomba kurenza ko tukagira tuti n'ubwigenge bw'umuntu, ntibishobora kuragama imbere y'Imana. Hari imigenderanire tudashobora kubamo ngo tuvuge yuko turi mu nyonga z'Imana. Hari ibindi yavuze ngo kuko bijya biri iruhande y'uruhimbi rwose ku mpuzu z'inkizurano. Ahagomba kuvuga iki? Yacongera ko nakandi ngo bakanywa imvinyo baciriye abandi kw'iciru bakayimera mu ngoro y'Imana yabo. Abantu bagenda bakavagura ibintu mu kigega ca leta, bakiruka mu bintu by'urudandazwa, bakabona ibifaranga byinshi baniga abandi, hanyuma bagaca baza bakaduza urugombe rw'isengero, bagatanga muri mariyato, bakagira ibintu by'Imana bikomeye. Nibi ntabwo duciriye urubanza, umwe wese yisuzume mu mutima we, kuko yanzaniye, kuko sindagufata ngaho no gufata by'ukuri ko ari byo, naje nkayakira noba ngiriyemo, mugasi ndagucira urubanza. Iri jambo ry'Imana niryo riducira urubanza, ugacuzana kuri altari y'umukama ugahereza nkuko womenga n'igifuka mu muhaye Imana uti mukamika ushina wahaye ko ntunyagiritse. Bamvise rero ngene yavuze bisetse ngo twahirukana n'amashetani ku izina rya ngo genda mviraho sindabazi, narubatse isengero, uraza amafaranga natanze muri mariyato, genda sinakuzi, we wama mu kabi, wahenda amaso y'abantu bajya bakubona bagarukiza iby'inyuma, mugabo narabona mu mutima wawe ibyo ushaka. Ibintu byose ushobora gusanga iby'Imana tubihindukiza tukabikoresha ubutariko, ntibisanure ngo bihe ubutungane, imigenderanire, ingiro n'ingendo by'ingene dutunganya ikibano, igihugu, imigambwe, ibiki, ugasanga biduhera inyuma, mugabo tubyitwaza atacu biriko biraduhinduramo. Mukama akagira ati uyu munsi hindukiza ube mu Mana mukuru, ugerageze kuba mu Mana mukuri. Dusaba Mukama kugira ngo aturonse ngo bukomezi bw'abahanuzi ba mbere, kugira ngo duhanure mu guhindura ubwa mbere ubuzima bwacu, umwe wese arabe yuko ibintu nk'ivyo ataho bishika, nugira ni ku rugero rw'ubuzima bwiwe, kugira ngo mbere n'ico twogira tuti tugomba twunganire mwundi kibe ikintu natwe twumva yuko twakiriye nk'ingingo y'Imana, niko gukurikira Imana. Yesu akagira ati nkurikira, reka abapfu bahamba abapfu babo. Mukama dukomeze twese aya majambo y'Imana atugabira ubutungane bw'Imana, kandi natwe tugume turondera ubutungane mu buzima bwacu. Amen.
sabe kugira ngo ituro ryacu rishimwe n'Imana Data rugira byose. Kunda bakire mukama y'impuka tuguhereje turi mu kanyamuneza kubera umunsi mukuru wa Siriro Mweranda. Kanatsinda niwe yatwigishije kwishikana bose kuri wewe, tukaguhaya tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Horana umukama kirutse umutima, nidushimira umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko tukuninasi tukawukengurukira iminsi yose na hose, we mukama muvyeyi mweranda Mana bishobora vyose kandi wamaho. Nkako intaya y'agatangaza beranda bayo bagushingira irabera ekleziya yawe isoko ry'inakama ry'ubukomezi, ukatwereka uti urukundo rwinshi kudufitiye, bisubiye kandi kugira ngo amabanga y'ubukiriro aranguke, akabaro k'agatangaza baduhaye karaturemesha igisabisho c'amatubera mu ngoro naco kikatuvugira. Nico gituma natwe mukama kumwe n'abamarayika n'aberanda bose dushaka kuguhayagiza mu kwama tuvuga tuti uri mutagatifu. Mutagatifu, mutagatifu, mukama w'ingabo, ijuru n'isi bisazwe n'amaso yawe, kandi mu ijuru, kandi n'abasuje umukama, Mana nzima ni ugeranda nyabwo, ni ugeranda bwose bukomokako. Nico gituma tugusavye ngurungike mutima mweranda tagatifu zirishikanwa rihinduke litubera umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufata kugira ngo atangure ko barakwa vyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura ohereza abigishwa bibavuga atakire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kunda fatika risi yongera gukenguruka, yihereza abigishwa bibavuga ati akire munwe mwese ni karisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Bari bimana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Iyo rero mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukagwereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, dukenguruka cane iteka waduteye tukarenguka imbere yawe ngo tugushikaniriye inkuka. Turatakambye dushimitse mutima wa mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangira ku mubiri n'amaraso ya Kristo umwe. Ibuka mukama ekleziya waheri kw'isi yose muyizuze mu rukundo, wibuka umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Gervasi, nabo bose waragije umuryango w'abakristo. Mana zima kiri igisabisho umwe wese ariko araguhereza umutima wiwe, utwakira igisabisho duherereje isamirizi yawe, wihagarikire mu migambi n'ubuzima bwayo, yamishikiriza ijambo ry'ubuhanuzi ryiza kuri bose. Wagarika ibikorwa vya Mariaton turimwo tugomba kujana mu bibanza birirwamo n'abantu benshi, udukaburire umutima mushasha no gushaka gushasha ko gukorera inkuru nziza y'ubutungane bw'Imana. Akiri igisabisho duherereje n'abacu barengutsi wawe, Leokadi Barakamfitiye, Baltazar Gawege, Janvier Nzaramba, Jeanne Mukarwego, Emmanuel Salimana, Jean-Baptiste Sindayigwanya, Zakari Nubahe nabiwe, Gaheta Bisumbu Kuboko, Janvier Ico Yitungiye, Marie Nyagatoma, Aline Nyagatoma, Ange Nyagatoma, Lionel Nyagatoma, Bienvenue Nyagatoma,
Lazare Hichinuka, Madeleine Nikobimeze, Ange Ntagahoraho, Emmanuel Ntamagiro, François Sengiyumva na Stanislas Ndayishimiye, kandi abandi bose ubona Mukama dutwaye ku muzirikanyi, utwibukira abatagira ikibasabira imitima iri mu purgatori, n'abariko bacikana bose ya mango ubakiri wawe baruhukire mu muco w'inazwa bwawe. Natwebwe turitakambiye twese nutugirire ikigongwe, ze dusangire na buzima budahera, twame tukunina haza turi kumwe na Maria muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi w'abatumwa beranda bose baciye kuri isara batoni bawe, tubigusabishije Yesu Kristo nyene umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene nuterwa iteka ry'ugusengwa Mana Data mushobora vyose, hamwe na mutima mweranda wongera uninahazwe mu myaka yose. Dawa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka bigirwe kw'isi nko mu ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane bitwosha nabi, nyamara dukiza akabi. Mukama turakuzamvye, dukiza akabi kose, dutabaza amahoro muri iyi minsi turimo, tugirire impuhwe, udukingira igicumuro, tugendere mu itekane ryawe mu kurindira ubuhibwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ibiniganje n'inahazwa mu myaka yose. Mukama Yesu Kristo abwiye abigishwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Nurabe ibicumuro vyacu urabanyabona ukwemera ku ekleziya yawe, yitabaza amahoro n'ubumwe ishaka ryawe riranguke, niwe nyene ubuzima n'ingoma ubu no mu myaka yose. Horane amahoro y'Umukama. Mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro, mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro, mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro. Barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Nguyu wamubwirizwa ari nibanga kandi yitonda, Mukama yashize abantu biwe ngo abagerera ingano igihe kigeze.
ubuzima ni wa Kristo, niwongere ubigishe mukamukoresheje umwigisha Kristo nyene, maze mu guhimbaza uyu munsi twibuka Sirilo w'i Alexandria mweranda, tubone kumenyesha ukuri kwawe no kukurangura mu rukundo. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Horana umukama. Mana rugira vyose data, mwana na mutima mweranda nibahezagire kandi yamane namwe. Amen. Nimushegurukana ugweze turashikanye. Mubandanye mugira umunsi mwiza. Mukama Yesu muvyeyi wacu ukaba n'umugabekazi wa Radio Maria, turagushimiye nawe utwakira nk'abana bawe, n'utubere umuvyeyi n'uwamabere Yesu Nazareti, uturereshe ivyo waresheje Yesu, utugira abigishwa bahimbara koko mu mutima wiwe. Warakoze mawe kuturonsa Radio Maria iduherekeza akatuba hafi mu bihe vy'umunezero eka no mu bihe vy'umubabaro. Bikira Mariya nawe ngiki gihe ciza ca Mariaton, igihe kibereye co guhimbaza muri Radio Maria ivyiza Imana yaranguye mu buzima bwawe no mu buzima bw'abumviriza Radio Maria. Twifuza mu kwemera kwihuta kumwe nawe muri Mariaton, ngo dushire bose ireme ry'ukutigera dutera ubwoba n'akazoza, ahubwo tumenye kugategura neza mu mukama, dufashijwe n'inkuru nziza turonswa n'isamirizi yawe Radio Maria Burundi. Kabura mukama wongere ukomeze mu bakristu bose, na cane cane abagikekereza urukundo ruzima rw'iyatarenka waduhaye mu muryango w'abakristu, maze urwo rukundo ruserukire mu kwitanga mu gisabisho, mu bikorwa no mu ntererano yose ivuye ku mutima mwiza. Duhe twese umutima wo kwitanga no gutanga mu vyacu, ngo ubwami bwawe buze butsimbatare wacu. Hezagira mukama abumviriza isamirizi yawe, ronsa umwe muri twebwe inyuma yo guhinduka no kuba mushasha mu gihe yumviriza isamirizi y'umuvyeyi wawe. Undi mihezagiro abo bose bazokwitangira igikorwa ca Mariaton y'uno mwaka, ishikanwa no kwitanga kwabo birazobabera kumwe n'imiryango yabo isoko y'imigisha myinshi y'ubukiriro bwawe. Amen. Mugabekazi wa Radio Maria, Yosefu mweranda, Teresa w'Umwana Yesu mweranda, Papa Yohani Paulo wa kabiri mweranda, Sirilo w'i Alexandria mweranda, beranda mwese muri mwijuru, bamarayika barinzi bacu, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda.